ino ni edition izo bigize kane dukora. Tumaze gukora ama edition 3. Ni gikorane umuntu wese akizamwo ahembuka ubwa mbere. Ica kabiri dushaka gusubira kunagura umutima wo guhimbaza mw'ishengero, mu mitima y'abantu batandukanye. Dukeneye ko abantu babona Imana, bamenya Imana biciye mu guhimbaza no gutazira. Nuko tuvaho twari turi cyangwa aho twari tugeze twinjira ahandi hantu mu bundi bwiza, mu kundi guhishurirwa Imana, mu kundi guhimbaza mu buryo buri deep. Rero iciza nuko aho twara tubikorera kumbure ntihari muhira, ariko ubu ni muhira. Unzo bikorera iyi ncuro vraiment hari ibintu byinshi bizaba bitandukanye. Kubabaye mu edition aheruka bazobona ko hari ibintu byahindutse, bazobona ko hari ibintu by'ukuri vyiyongereyemwo, byabaye vyiza kurusha ivya mbere. Ego iki gikorwa cyo guhimbaza Imana no kuyitazira birakwiye kugarukira aha hafi nyine tubona biba mw'ishengero, hama ntitwe exercer ubushobozi bwavyo. Donc ntitubona Imana kuko turazi dusomye kuva kera hose Bibiliya, turabona Bibiliya tubwira ko Imana ivyagira mu mashimwe y'abana bayo. Eske vy'ukuri bino bintu nta kuntu na kumwe vyoshobora kuba Yaganawe TV. Shalom bakunzi ba Yaganawe TV, umwe wese aherereye mu cubari c'Imana yamuhaye. Ndamuramukije abaherereye ku mugabane wa Afrika, abari mu mugabane wa Buraya, Etazini, Oceania mbese na Asia. Bakunzi bacu, bakunzi ibiganiro bigiye bitandukanye bica kuri Yaganawe TV, mbaze mbipfurize amahoro ava ku Mana rugira vyose. Ni jewe Alendi Kumana muri komaraga murumviriza kuri Yaganawe TV. Mamaze kumva ijwi ni ryari ndi nyene nkuko bisanzwe mu rukwikirana rw'ibiganiro tugenda turabaha. Uno munsi dufise umutumira adasanzwe, aho twamusanze ku bikorwa. Murabona namwe ko ari umutumire akeye, umutumire ameze neza cyane. Bavuga ngo umugabo ntumuvuga mu izina, reka mbanze muhe ikaze ni karibu aturamutse yongera twidondore. Yes ashimwe. Baramukije mwese aho muherereye mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Dongire Ndayizeye. Ego Dongire kaze na karibu rero mu biganiro byo kuri Yaganawe TV. Dongire usanzwe uri umuririmbyi uririmba indirimbo mpimbazamana, turakuzi kandi turabizi cyane. Mu bijanye n'umuziki mpimbazamana wabitanguye ryari cyangwa? Nabitanguye ryari sikera gose. Ariko nuko nakuriye muri famille nyene ikijijwe, papa na mama na bose n'abakozi b'Imana. Nakuze mbona aba grand frère baririmba, araba musicien abandi mva ndabikuriramwo, mugabo siho vyahereye. Nibaza ko vyatanguranye n'igihe, sinibaza niko bimeze, vyatanguranye n'igihe na tahura ubutumwa bwiza, bamaze gukizwa nkagerageza kumenya ico nanje mpamagarirwa gukora. Niho naza kumenya ko vy'ukuri naho naririmba vyari bitandukanye, byari binyenye bisanzwe. Sino ibintu bijanye n'ingabire kuririmba, impano yo kuririmba narinda bifise kuva nkiri muto, mugabo nagiye gutangurana n'ivyo guhimbaza Imana cane 2016 guco. Niho naza kubona ko arico kintu mpamagarirwa gukora ishengero. Ufise indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi ndazi abari kwadukurikirana, ndazi hamwe n'abakunzi ba kandi bakumenyereye. Ufise indirimbo zingana gutezi umaze gushira habona? Hariho indirimbo ziri divize kubiri. Hari indirimbo nyene izi nyene dukora nyene indirimbo ihera, akabaho n'indirimbo nyene zo guhimbaza Imana, ico nise soaking in worship, donc ibwina nyene mu guhimbaza. Rero hariho n'izindi zishika kuri 5 6 n'ubu mperuka gusohora imwe, mugabo bumaze gusohora ama audio, mugabo izo soaking worship zimwe n'ama audio, izindi n'ama video. Ego neza cyane. Twigarukire mucadukoranije ngaha cyatumye tubasanga ku mirimo, tubasanze mu myiteguro.
y'igikorane kidasanzwe cyitwa Deep in Worship Room. Yeah. Ni igikorane kizobera kuri eglise ahanyene turi Amazing Miracle Church itariki 26. Ico gikorane muriko muracitegurira kizoba kimeze gute? Ushatse gusangiza ko yadukurikirana ico gikorane tucitegemo iki? Yeah. Ico gikorane ino ni edition izobigize kane dukora. Tumaze gukora ama edition 3. Ni gikorane umuntu wese akizamwo ahembuka ubwa mbere. Ica kabiri dushaka gusubira kunagura umutima wo guhimbaza mwishengero mu mitima y'abantu batandukanye. Dusubira kunagura uwo mutima wo guhimbaza Imana, usanga umuntu wese azoba ari muri ico gikorane yoza yiteze gusubira kumva anezererewe Imana, gusubira kumva amenya Imana ukundi biciye mu guhimbaza no gutazira Imana. Niyo ntumbero hanini nyamukuru no gushobora kunagura hose uwo mutima wo guhimbaza ku bantu b'Imana. Rero igikomeye muri ivyo dukeneye ko abantu babona Imana, bamenya Imana biciye mu guhimbaza no gutazira. Turabizi yuko guhimbaza no gutazira nabwo nyene ari ubundi buryo bwivuga butumwa. Tuzohasanga abaririmbyi basanzwe baririmba nyene muri Amazing Miracle canke murafise n'ubundi bitubwita ubukemanyi canke abashitsi tuzohasanga nabo baje gufatanya namwe guhimbaza Imana. Bon, nta bashitsi barimwo. Abashitsi ni mwebwe nyene nabo bantu nyene two turatumira. Igikorwa dusanzwe tugikorana na band sanzwe nkorana nayo, timu yanje irimwo abaririmbyi n'abajya bamizise mwabonye twariko turategurana hano. Nibo tuzoba turiko turakorera hamwe kugira ngo dushobore guserva ishengero. Rero dufisemwo n'umuntu ari special muvyeyi wacu, Pastor Edmond Nkingurutse. Nawo musi arafise umwanya azoshobora gukorera abantu mu buryo canke ubundi. Iyo ni surprise naho ndakivuze ivyo azokora ni surprise. Ariko kandi mumve ko si abatumire nyamukuru ni mwebwe. Ego natwe dutumire tuzobwitaho. Karibu. Uratubwiye ko ari edition igira kane. Mu myiteguro canke mu yandi ma edition nirihe tandukaniro mubona izo bari hagati y'ama edition amaze kuba ni 4e edition izoba itariki 26. Yeah. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuje mu bundi. Nta tandukaniro nkuko abantu bakunda kubigira, mugabo nuko tuvaho twari turi cyangwa aho twari tugeze twinjira ahandi hantu mu bundi bwiza, mu kundi kuguhishurirwa Imana, mu kundi guhimbaza mu buryo buri deep. Rero nti iciza nuko aho twara tubikorera kumbure ntihari muhira, ariko ubu ni muhira. Unzo bikorera muhira. Kandi nongera nshimira n'abakozi b'Imana, umukozi w'Imana cyane yadufashije cyane muri ivyo bihe, aho yashobora kuduhereza ikibanza dukorera, yitwa Apostle Julio Light Bigabo. Ni umukozi w'Imana twahora dukorera muri eglise iwe. Mugabo ubu onye nzokorera muhira. Kandi muhira uravyumva nyene ni muhira. Haba hariho akarusho, haba hari umuntu ari muhira abayisanzuye. Yego. Tumenyereye ibikorane c'ibiteramo nk'ivyo barikisha amafaranga, bagira nta bizoba bimeze gute kwinjira ni ku buntu. Gusohoka ni encounter nyine ndavuze gura n'Imana, tahana ubwiza, tahana iryo kangura umutima. Je nshobora kuba ntasiguye neza na neza itariki bizobera ko nshaka ufashe kwa dukurikirana ubabwira itariki, ikibanza, aha turi bibutse neza n'amasaha bizotangurira kugira babeye baranota ahantu iyo adresse. Itariki azoba ari 26 tariki 26 z'ukwezi kw'icumi. Ikibanza naco ni hano ahanyene turi muri Amazing Miracles Church. Ni shengero riri muri quartier Nef Ngagara, rirabana na Kamilitaire. Kamilitaire nyene muri quartier Nef. Donc turiko baraja kumutakura niko tubivuga. Abaje bava ville barenganye kwa Tebu bahabona bashika kwa commune na pancarte biranditse. Avaye ko bashika kwa commune. None je namafisa amakenga tubazo iki niki amasaha niwe yatubwiye bizotangurira ko isaha ni isaha 10 n'igice
tuzoba dutanguye. Yego Yego. si vya bindi bigorana ugasanga bavuze saa 10 kandi muzi kwiyunguruza muri no misi ko bigoye ugasanga bwiye gutangura 12 umuntu akaza byari bigiye kuryoha akaca yiyumvira gutaha. Yego bo tuzogerageza uko dushoboye kose ko ndi umuntu nkunze kuba ponctuel ku bijanye n'umwanya. Ku ma edition yose yabaye ntitwacerewe. Ni muri iyo interval at least tucerewe niyo minota 5 mugabo tuzogerageza uko dushoboye kose kugira ngo dushobore tumenyereye ibiteramo nk'ibi canke ama concert nkaya mu gihe ari ayo guhimbaza Imana y'amafise ijambo ry'urufatiro. Ijambo ry'urufatiro ry'uwo munsi azobaririye. Ijambo ry'urufatiro ni gute abantu bobona Imana bakamenya Imana biciye mu guhimbaza. Mbega vyokorwa gute? Ivyo rero biri mu byo twita tuzoshobora gupartager biciye mu ma exhortation tugira biciye no mu bindi nyene muri ama surprise navuga. Ego ndumva abantu batazoza bazohomba ndumva ama surprise menshi agiye atandukanye. Hari ibintu nyene usanga nyene tudavugiraho mugabo saba ko umuntu yishikira hama akakira fullness y'ico kintu. Dusigaje ikiringo kiri hafi ukwezi kuramo imisi mikeya ariko imyiteguro turabona ko muyirembeje. Yego twibaze ko ukazoza kugera itariki 26 ibintu byose ari sawa bimeze neza cyane gose. Bizoba bimeze neza kandi uko burya nubwo tutagacishijemwo iyi ncuro vraiment hari ibintu byinshi bizaba bitandukanye kubabaye mu ma edition aheruka bazobona ko hari ibintu byahindutse bazobona ko hari ibintu by'ukuri vyiyongereyemwo byabaye vyiza kurusha ivya mbere. Ego uko kanatsinda iyo ubyita mu byiteguriye kare ibintu bigenda neza cyane abandi usanga bariko bategura ibintu hasigaye Mr. 2 iki niki twideke tunabonye no munsi barabamizisye gusa. Ego namwebwe abandi barabamizisye cyane kandi bibaze ko abamizisye ari bo bakoresha ingufu nyinshi cyane abaririmbyi. Tuteye ko vuba naho n'abarinzi mutangura gukora. Ego abarinzi dusa nabahejeje ivyo twasanse gutegura byo kwiga indirimbo gushira hamwe indirimbo twarahejeje hama ubu ndiko nkorana n'abamizisi kugira ngo tugire ama structure y'umuziki tuzokoresha ico gihe hama tuzoca dukora ama repetition générale kugira ngo twitegurire abantu neza. Mu kurangiza nashaka uhatange ubutumwa busa n'ubwiyaguye ko ariko badukurikirana novuga ni briefing nyene ubanyoteze abari ko badukurikirana bumve bafise amatsiko yuko bazobana namwe itariki 26 z'ukwezi kw'icumi. Ego ni ikintu nkunze kuvuga cyane si ndavyiyemeramo gose ariko hari ikintu mutima wanje wama uri à la recherche wamurondera kumenya eske iki gikorwa cyo guhimbaza Imana no kuyitazira birakwiye kugarukira aha hafi nyine tubona biba mwishengero hama ntitwe exercer ubushobozi bwavyo donc ntitubona Imana kuko turazi dusomye kuva kera hose Bibiliya turabona Bibiliya tubwira ko Imana ivyagira mu mashimwe y'abana bayo. Eske vy'ukuri bino bintu nta kuntu na kumwe vyoshobora kuba vyo bikava mu maverse hama bigashobora kwambara umubiri. Imana hama ikazi kavyagira mu bantu bayo abantu bakayibona abantu bakayumva abantu atari ya Mana bumva mu ntaheza abantu umwe wese akagira iyo encountering akagira ico kino agahura n'Imana nyene kuvuga ati jewe vy'ukuri nabaye mu mwanya guhimbaza kandi Imana nashaka Imana narondera ntayibonye na kanatsinda ijambo ry'Imana ndavuga ngo nkunda bankunda ngo kandi abandondera ubudahumeka ngo bazombona bivuga ngo kubona Imana none nuko uba wayirondeye. So uyu mwanya tuko turakorana umwanya ufasha abantu mu kurondera iyo Mana. So uyu mwanya wo guhimbaza buri muntu wese azoba ari hano azoza afise umutima wo kwitega umutima wo kurondera Imana umutima wo gushaka gukora ku Mana kuko nico kintu catumye dutegura ivyo bihe ni kugira ngo Imana yihishurira abantu bayo kuko muri iki gihe by'ukuri ugerageje kuraba abantu mengo dusa nabagiye kure y'Imana. Imana iri very important mu buzima bwacu mugabo ntiri prioritaire byari ndiko ndasenga numva nganirijwe nyine ku majambo y'Imana numva umutima unganirije ku kuntu abantu dusa nabagiye kure y'Imana egira kenewe nivyo mugabo mwitwarare ko ivy'ubuzima si bibi ni vyiza hari ibintu vyinshi vyadutwaye kure y'Imana
hari ibintu byinshi numva ijwi rimbwiye ngo ndakeneye ko abantu basubira kuza imbere yanje donc sura gufura n'abantu banje donc ivyo bihe nibaza ko nico kintu ahanini nipfuza nico kintu no buri muntu wese azoba ari muri kino kibanza yoza yiteze ko ndizera neza yuko Imana nimba twaje kuyihimbaza ariyo twakoraniye. Ego nariko ndavuga ko byukuri numva nipfuze yuko ivyo bihe vyo bimpamo bikava mu maverse bikava mu majambo tuzi mu muntu aheza abantu tuzi mugabo uwo munsi umwe wese akagira iyo shaka ryo kumva byukuri akeneye kubona Imana kandi ndizera neza nakekeranya ko n'Imana irabikeneye kuko iradukeneye iradukeneye rero tugarutse ku Mana nta kuntu nakumwe twihishurira nta kuntu nakumwe tugenderera rero nibaza ko kimwe mu bintu byo dufasha cyane nuko two prioriza Imana hose mu buzima bwacu kugira ngo bikunde igihe cyose tuyihimbaje ibone ko atari kubera ko dufise ibyo tuyishaka kuko ahubwo ibone ko dufise umutima wo kuhokonesa iciri mu buzima bwacu. Mu kurangiza kandi ndagushimire donc ndagushimire cyane ko akanya duhaye utumenyesheje ibitwo biraba biko birategurwa twitege yuko n'abantu bari basanzwe baza mu yandi ma edition abantu bazogwira ego kuko ibikorwa biriko bitegurwa hakiri kare bari mu dukikana kuyaga nawe TV hasigaye ukwezi kurenga mugabo twasanze kivi twasanze ko ari itegura cyane gose imyitegura ko iri mu inguvu abamizisiye cyane nibo bariko barakora twasanze byari bimeze neza cyane. Ndagushimiye cyane. Merci beaucoup. Mwanda mugiye imyiteguro myiza. Ndabashimira. Reka shimira ko badukikana kuri yaga nawe TV mwe twabanye kuva ikiganiro gitangura. Imana ibamezagirire ngenda bibukije kabiri mushasha nibagire kugira subscribe kugira ibiganiro biza biraca kuri yaga nawe TV bigushikire bikimoto bushasha. Murakoze. Ni wo mutima ubwenge ni wo